Twifata kama bari bamaze kuvana ikibicheti
chetu na episkopi mwingine na episkopi mmoja na diocese ya Ngozi bali kwa episkopi wa kusaba kaminuza. Jewe sinami akademi yaho ivyo bintu batumira episkopi batatu mu Burundi bwose turaba episkopi batandatu bagomba kuducanisha nuko ngo bavuge yuko paruwasi ya Busimba itaraje kubyarira kaminuza, numva yuko babitumye diocese y'Ingozi, numva yuko babitumye diocese ya Ngozi. Madaraka y'umwami y'Ezekiel General Yukishaka y'umwami y'Ekonomi General twasigaye turara kw'ijoro. Uyu mushika ndahindimira akatugora ku munsi wa gatandatu, ku munsi w'Imana tukagorobeza hamwe ducuritse umutwe hamwe turondera uko nyine tutanguza kaminuza y'Ingozi. Ivyo bikiwe tariki 12 z'ukwezi kw'icumi mu 1999 murumva haciye amezi 13 gusa tuba turatanguye kaminuza y'Ingozi. Abantu baratangara bamwe bagira bati ivyo bintu ntibizorama. Ngiye twaraye tugize yubile y'imyaka 25 ya Universite y'Ingozi tariki 12 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka uheze kuri 2024 niho twagira yubile y'imyaka 25 ya kaminuza y'Ingozi. Turarabana mu maso kuba turahimbawe mugabo kaminuza y'Ingozi sizomara imyaka 25 gusa canke 30. Nagize nti kaminuza y'Ingozi gashika imyaka 500 byose bwoshikwa. Uyu munsi naho mwumvise kabibukije tariki 6 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1923 naritonde ndabaza ndababirikiza hari wa gatandatu muri uyu munsi. Tariki 12 z'ukwezi kw'icenda muri 1998 haciye imyaka 25 hari wa gatandatu muri uyu munsi. Tariki 12 z'ukwezi kw'icumi muri 1999 hari kuwa mbere batanguza kaminuza y'Ingozi. Tariki 12 z'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka uheze hari kuwa gatandatu muri uyu munsi. Uyu munsi nawe kuwa gatandatu nyene. Nyine ababwira ikintu nshingiye uyu munsi. Ndababwira ikintu nshingiye uyu munsi. Nshingiye yuko mugire muti duhaguruke tugire fondasiyo. Igikuru s'uko yitwa Kabungu cyangwa ikitwa ukundi, nuko igikuru nuko tugira fondasiyo. Iyo fondasiyo turayitanguye uyu munsi, turayishizeko sinyatiri yacu, hanyuma hasigayeho ahubwo uronse inoti y'ijana ayizana akayishaka, uronse inoti y'igihumbi akayizana akayishaka, uronse inoti y'ibihumbi 10 akayizana akayishaka, uyironse inoti ya dolari 100 ayizana ayishireka, uronse inoti ya euro 100 ayizana ayishireka. Dushire hamwe turwanye amacakubiri,